Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu kandi tugire Noheli nziza Emanueli mu ngo zacu. Uno munsi tugiye kubandanya twigina akanyamuneza ka Noheli. Tugiye kuzirikana ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Njiri ya Luka ku gice cyaho cya kabiri guhera ku karongo ka 15 kugeza ku ka 21. Ijambo ryaho rya mbere ry'umutwe rivuga ngo abungere biruka i Betelehemu. Abamarayika bamaze kwisubirira mu ijuru, abungere basigaye baravugana bati ngo tugende i Betelehemu turabe ibyo bintu byabaye, ibyo umukama yatumenyesheje. Baciye bagenda bihuta, bahasanga Mariya na Yozefu n'akayoya karyamye mu bwato bw'inka. Bakabonye bigana ibyo bari bumvise kuri uwo mwana. Abumvise bose ibyo abungere babiganiye baratangara. Mariya we yama yibuka ayo majambo akayazirikana mu mutima wiwe. Hanyuma abungere basubira inyuma bagenda baninahaza Imana, bayishimagiza kuko ibyo byose bari biyumviye kandi biboneye byahuye n'ibyo bari babwiwe. Irindi jambo ry'umutwe riravuga ngo igenyerwa rya Yezu bakamwita n'izina. Iminsi 8 iheze, hageze ko agenyerwa bamwita Yezu, ariryo zina umumarayika yari yavuze atarasamwa mu nda ya nyina. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushimira Imana. Haleluya, amen. Haleluya, 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 amen, amen, amen. Imana ninahazwe kwisi no mu ijuru mu myaka yose. Abana b'Imana rero turi mu kanyamuneza ka Noheli, turabandanya kuyizirikana. Ubwo rero ubu tugiye kuzirikana ingene abungere biruka, mbese tugiye kuzirikana aho twari twaparitse, tuzirikana ingene abamarayika babwiye abungere biriko ingene byagenze i Betelehemu. Noneho rero tugiye kuraba n'ingene abungere ingene baciye babyifatamo. Ari ijambo ry'umutwe rivuga ngo abungere biruka i Betelehemu. Uko birutse 15 haravuga ngo abamarayika bamaze kwisubirira mu ijuru, abamarayika bamaze kwisubirira mu ijuru, abungere basigara baravugana bati, abungere basigara baratanga ingo tugende i Betelehemu turabe ibyo bintu byabaye, ibyo umukama yatumenyesheje. Haleluya, amen. Ngo tugende i Betelehemu turabe ibyo bintu byabaye, ibyo umukama yatumenyesheje, ibyo bintu by'agatangaza. Ariko bana b'Imana, umva rero ndababwire, uno munsi isiguro ngiye gutanga cyane nizirabana n'abantu bamwe na bamwe mu isi, kandi abantu benshi ingene bifata kukuza kwa Yezu Kristu, ingene baharabika umubyeyi wacu Bikira Mariya, umubyeyi yabyaye Yezu. Bese wowe niyo kubyara, je ndemera nanje yarambyaye. Bana b'Imana rero ababungere Imana nigitangaza cyane. Abungere bumva inkuru nziza, abaministre n'abaprezida n'abaqueen n'abakingi n'abaprince n'abaprincess batari bwumve. Mugabo abungere birarira mu gahinga batangura kumva iyo nkuru, baragenda birukanga i Betelehemu kuraba ibyo bintu byari byabaye. Bumva iyo nkuru barayakira neza. Ariko twebwe mwisi abantu benshi ho kugira
y'ivuka rya Yezu Kristu turimo turapingana, turi mu gucyozanya kw'amadini, turi mu usibye n'amadini ntari n'ayatari amadini noneho nayo yadukanye ibindi bintu nko gukora ama YouTube, mbese bakaza guharabika kugira umwe wese arondere inyungu adandaza ashira mu mufuko wiwe. Ariko ndababwiza ukuri, aragowe uwutsitaza abandi canke uwutsitara kuri uwo mukama Yezu Kristu canke kuri mama wiwe Bikira Mariya yamwibarutse. Kandi buriya no muri Bibiliya biranditse, umuntu aharabika Yezu Kristu agaharabikana mama wiwe mbese na Yozefu, uwo muntu azoza aragenda bukebuke. Ariko hariho abantu bamaze gushishwa, novuga ati bamaze gushishwa ibyo bavuga bati nta ngorane iyo ndonka ibyo nuzuza umufuko wanje canke inda yanje. Ariko bana b'Imana twehoho tuze turaraba neza kugira ntitujane n'abatemera canke n'abaharabika, kuko Yezu wenyene yaranatwibwiriye ati hazogera igihe haza abantu benshi banyigitirira, icyo gihe rero muraraba neza. Rero no kuraba neza abana b'Imana, uyu Bikira Mariya kuva mbere hose yari yaramaze kuvugwa. N'ubu rero niyo mpamvu natwe tubandanya tumuvuga, nkuko twasigukiwe mu misi iheze ku audio canke video duheruka, n'ukuntu na Elizabeth ubwiwe yanezerewe. Abandi rero batariko baranezerwa, ubwo reka twibandanirize. Tugende Betlehemu. Navuze 16 baravuga ngo baciye bagenda bihuta bahasanga Mariya na Yozefu n'akayoya karyamye mu bwato bwiwe. Abungere baragenda bihuta barashika i Betlehemu ngo bahasanga Mariya na Yozefu n'akayoya karyamye mu bwato bwiwe. Byari nyene navuze, Yezu yicisha bugufi, avukira mu bwato bw'inka, avukira mu mafama, avukira mu biraro by'inka, ego ndumva ari biraro mu Kirundi, mu mararo y'inka, mu mpongore aho inka zirara. Ariko bana b'Imana twebwe kugira twicishe bugufi nka Yezu Kristu, ahubwo turaduga tugatanguza ibintu by'ubuyobe byo kugira tunguka, ariko duhemukiye abana ba Yezu Kristu, abana ba Bikira Mariya. Bana b'Imana tuze turaraba neza. Ubwo rero barabonye umwana ahana no kwasigura ko byishi, kuko ndibuka hari igihe umukama yigeze kumpishurira kuva Yezu akivuka, iyerekwa nagize neza kuva Yezu akivuka, ukuntu nabonye abamarayika bazanye ibintu byererana sana, ibintu byiza cyane, mbona bashira impande y'ibindi bahereza Bikira Mariya. Mbese nubwo bavuga ngo bamufatiye mu dushambara, ariko ego kuko niho yari yavukiye, mugabo yakiriwe mu bintu byiza. Murumva noneho n'abamarayika bagiye kubibwira bajya abungere ibyo bazanye by'inzahabu. Ugiye mu zindi njiri urabona ibyo bazanye gushikanira umwana Yezu, abungere babakene. Imana ihabwa icyubahiro cyane. 18 abumvise bose ibyo abungere babiganiye baratangara. Abantu izo nkuru bazigiye bazihabwa n'abungere. Abungere bagenda batangaza inkuru ukuntu bavuye kuraba umwana Yezu, canke tugiye niwaja mu zindi njiri urabona ukuntu baciye no kwa Herode akababwira ati mugende murabe neza mubikurikirane, muzoce muca ahantu mbarire nanje nzoze kumusenga. Rero
aho bagiye batangaza inkuru uti mbega mwamenye inkuru ati tugiye i Betelehemu ati wa wundi bahora bavuga mu bitabo vya kera yavutse wa mwami aje gukiza isi yose yavukiye i Betelehemu twabimenyeshejwe na bamarayika bavuye mu ijuru haleluya amen iyo nkuru abungere bagenda bishimye banezerewe bana b'Imana byari by'agaciro ariko ubu bana b'Imana John hari ubuyobe buri muri iki gihe hari ubuyobe hari abantu bari kwigisha ati ibi bintu ntihakagira abantu babijamwo ntihagira abaja muri celebration ya Noheli ati ni ibintu bitagira ke mbese baharabika ariko umva ndababwire cyane se ngo byazananye ngo kubahora basenga izuba byazananye uku bimwe bakanabivuga banabicurikiranije ariko icyo no babwira cyocyo nimba koko kera hari ibintu basenga canke bagasenga iryo zuba mugabo nyuma mukiza w'isagatamanzura kaza mwisi kandi Yezu nta n'ugutemera arazi ko Yezu yabayeho kandi yabambwe ubwo se bana b'Imana ko tuvuka tukagirirwa za anniversary canke se ama birthday canke tukabigirira abana bacu canke se tukabigirira abategetsi canke tukabigirira abagenzi ubwo se kubona isi yose yidagaduye naho itari kuba ijya tariki naho bari gufata mu kumunani bakavuga ati twizize umunsi tugira umunsi ruturu ukomeye wo kuninahaza umwami Yezu Kristo yavuye mu ijuru akaza mu isi akaducungura ibyo byose wari kuba umunsi mwiza abantu bahisemo atari kuvuga ngo turazi neza yavutse tariki yavutse tukavuga ati ni umunsi wo gusenga ni umunsi wo kunezerwa ko umwami rega burya genda babwire iyo bari nibishoboka tuba dukwiye no kubigira na kabiri mu mwaka canke gatatu mu mwaka kuko Yezu ni umuntu akomeye cyane nje nahora mbona umutegetsi wacu Elizabeth atarigendera ukuntu kuri birthday yiwe ibintu biba byashushe ngaha muri Australia mu bihugu byose atwara amakurere atandukanye kuri bera birthday yiwe none se twebwe kuba tuto celebra ngo tunezerwe nuko Yezu yavuye mu ijuru akaza mu isi kuducungura ni kubera iki rero abapingayi cyangwa abarondera ibindi bariko babwira abantu uje muri ibyo aba yazimiye ntabwo ari Yezu turiko ni Yezu mu ijuru birabone baba babona neza ko turiko turishimira ukuza kwa Yezu Kristo ahubwo gusa turabi nyene tubyifatamo kuko hariho ababijamwo kubera gutigita gusa ugasanga babicumuriyemo hariho abagore n'abagabo bashwana kubera batarosa impuzu canke batarosa ibyo bakeneye kuri uyu munsi hariho jewe murandaba ukuntu namanja mu misi mikuru nyene twishize hamwe ati turiko turaserebura Noheli ugaca usanga bamwe twavuye gusenga kandi nanje hari imyaka yigeze no kubaho nkamenya ati tuza guteranira kwa naka canke ku parke runaka guserebura Noheli nkabura n'umwanya wo kuja mugabo uwo mwanya wo kuja kuri parke runaka canke mu rugo kwa naka aho twateguye uwo munsi mukuru tukaza kuhahurira ariko nk'ubu je hari igihe subiza ubwenge inyuma canke hari igihe mba ndiko ndaraba mu bantu ese ko tuba turiko turaserebura twishimiye ko Yezu yavuye mu ijuru akaza kuducungura turiko turaserebura kana Yezu kavutse twigine dute kubera iki dusha tugaruka tugashiramo za ndirimbo z'abisi zisesemye gutamba ataho bihuriye n'ibya Noheli kujya rero niko Yezu akubise nk'inzamba ntabwo yo gutwarira ngo wari wagiye guserebura umunsi w'ivuka giwe kuko
wishushanyije n'ibyisuza mu byisuza mu ntango z'abisi uriko uraserebura abisi cyangwa se uriko uranezereza satani ntabwo uriko uranezereza Yezu. Rero nyimba ku Noheli turiko turane uyu munsi abana b'Imana, uyu munsi umuntu yarabye kuri stati abona ukuntu nariko nditambira n'abana banje kuri Noheli, hanyuma uwo muntu arambira ngo mbese tubiganirako ngo kumbe ngo niyo mpamvu ngo bantu ngo bagiye bandarika nka kugenda mu kwishira hamwe n'abandi. Ndamubwira aho yasi yo mpamvu, ariko hari impamvu zabiteye zatumye ntaja muri abo bandi. Ariko kandi jewe iyo ngiye no mu bandi nkabona bafashe iby'iminsi mikuru twari kwiziza bya Yezu babishizemo iby'isi, ndababara kandi bica bituma ntaha hatanageze. Rero hari ikintu cyahabaye cyatumye nisanga je ntagiye guserebura hamwe n'abandi, ariko nyuma naje gushima Imana ndavuga nti buriya Yezu niko yari yabishatse. Hari igihe yabonye ko nari kubijamo nkababariramwo, kuko kweri jewe nyimba turiko turaserebura Noheli, reka tuje mu ndirimbo za Yezu dukubiteko. Ndibuka iyindi Noheli bana b'Imana, ndibuka iyindi Noheli yaje icyo gihe hari kuwa mbere, hanyuma kandi je buri kuwa mbere ntegerezwa kuvuga ishapure inezereza. Ubwo rero turaja mu byo gutegura inyama, guteka, gucacira nako, mugabo je ndavuga ati isi ndavuga ishapure. Rero bari besitaye ibintu biragira aho bicika. Jewe ntangura kuvuga ishapure, ariko nkumva amaradiyo n'imiziki biriko birasakuriza. Mugabo nkababwira ni mushiremo indirimbo za Noheli cyane ndabereke Radio Maria, mukonegite Radio Maria, duserebure kuri Radio Maria. Baranka kubinyumvira bishiramwe imiziki yabo. Basi rero jewe ndatangura ya shapure ndayivuga ariko nkumva birasakuriza, ibyo byuma bica birahagarara kabisa, biranka gukora kweri. Ndavuga barabifuruguta nanje mba ndi kuri ya shapure, ndavuga ishapure yanje kandi nkakora n'utundi turimo hirya no hino. Hanyuma birangira neza, ndaheza ishapure neza, hanyuma bya byuma nyuma ndavuga ati ubundi ibyuma byanyu nibikore nta ngorane kizima jewe ishapure y'umubyeyi mbeje kuyivuga. Kandi kweri byaciye bikora, kandi hari abantu bambwiye ati shazi Pora wewe kweri niwe kumbe wari watumye ibyuma byacu bihagarara. Ndababwira ati ntabyo nzi kweri, ntabwo ari jewe, ariko je nariko ndavuga ishapure kandi nategerezwa kuyivuga. Birashoboka ko mu ijuru aribo bari babihagaritse. Bana b'Imana rero iyo turiko turaserebura tuvuga ati turi muri Yezu Kristo, ja muri Yezu nyene ugumemo, ureke kuja kwa badayimoni. Nyimba ari badayimoni bamwe b'imiziki y'isi, babandi za gotarene bamwe bariko baratamba batambaye, ntacyo biriko birapfana bijyana Noheli. Bajya rero nibo baba bariko baraserebura iby'isi udakwiye kuja, ariko niwaja guserebura mu bariko kira Maria, kira mubye jana nabo. Yezu yavukiye Betlehemu, Yezu yaje kuducungura, nezegwa na Yezu, wakire Manuel mu muryango wawe, umumenyesha umuryango wawe. Rero bana b'Imana nukuri nje hari ibintu nsanga byambaye ko nkavuga ati shima Yezu wakoze, kuko kugira nze gukomeretsa abandi canke se nze kubabara ko hari ibintu biriko biraba twagomba kugira ibyo ibijanye na Yezu, wewe urabe uzuritandukanya n'ibintu wosanga uri kuriteranya na Yezu. Reka kwiteranya na Yezu, ahubwo jana na Yezu ku rugero Yezu ashaka. Bajya bari mu by'isi canke bariko baraserebura muri Noheli, mugabo bari mu miziki y'isi canke
bariko baraburirwa bariko baranagwana itandukanye. Rero turaberera ingene twishimira ukuza kwa Yezu Kristo, kandi ntibagiye ko ugomba kuraba n'ababanye. Ariko bana b'Imana, jewe nuko nyene hariho abatazonyumva, hariho abantu nahora nitaho mu gihe cya Noheri, ubukweri nta n'umuntu nahaye n'umunyu, kubera ibintu bimeze nabi mw'isi, ntabwo bimeze neza, kandi Imana irabizi ko iyo uburyo bumeze neza atamuntu hariho abantu ntari kwirengagiza. Rero nibyo tubisengere. Kandi n'ikindi, hariho ibintu nabonye bitariko biragenda neza nkuko mu yindi myaka byahora bigenda neza. Hahora hakunda no kugwa akavura ku Noheri, ariko ubu ntako nabonye. Imana yo mu ijuru izira tubabarira cyane. Reka twibandanirize 19 avuga ngo Mariya we yama yibuka ayo majambo akayazirikana mu mutima wiwe. Bikira Mariya yama yibuka ayo majambo akayazirikana mu mutima wiwe. Ese Bikira Mariya ko umumarayika yamusanze ari babiri bonyene, hanyuma iyo nkuru ikongera ikamenywa na Mutima Mweranda akayihishurira Elizabeth, mbega abana b'Imana iyo Bikira Mariya aninumira, ariko nyene twumve ko Bikira Mariya yaguma azirikana ya majambo umumarayika yamubwira akayazirikana mu mutima wiwe. Rero natwe tuze tuzirikana, tumenye neza ati abo bantu bariko baravuga yamuhe kuri Bikira Mariya, abo bantu bavuga yamuhe kuri Yezu, tubima amatwi. Ego ushobora gusanga bariko barabivuga ukutari kukababwira kumbure nubwo, ariko ab'Imana ishaka baravayo. 20 hanyuma abungere basubira inyuma bagenda baraninahaza Imana. Haleluya, amene. Bayishimagiza kuko ibyo byose bari biyumviye kandi biboneye byahuye n'ibyo bari babwiwe. Haleluya, kuko ibyo byose bari biboneye, ibyo bari biyumviye byahuye na bimwe abamarayika bari bababwiye. Imana yo mu ijuru izira duhagubitahura cyane, ni iby'agaciro ntangere. Bana b'Imana, intuguta ni nyinshi, harashushe ukuntu, ariko muze murihangana babona ngo banihanagura. Irindi jambo ry'umutwe riravuga ngo igenyegwa rya Yezu bakamwita n'izina, ngo igenyegwa rya Yezu bakamwita n'izina. Ku karongo ka 21 haravuga ngo iminsi 8 iheze, hageze ko agenyegwa bamwita Yezu ariryo zina umumarayika yari yavuze atarasamwa mu nda ya nyina. Bana b'Imana, ngo iminsi 8 iheze, hageze ko agenyegwa. Iminsi 8 iheze, hageze ko agenyegwa. Kugenyegwa ndibaza bamwe barabizi. Hanyuma bakamwita n'izina, ngo bamwita izina ariryo, mbese ariryo umumarayika yari yarabwiye nyina wiwe. Hanyuma ndashaka turabe kwa kantu, bamwita Yezu ariryo zina umumarayika yari yavuze atarasamwa mu nda ya nyina wiwe. Iryo zina umumarayika yari yavuze atarasamwa mu nda ya nyina wiwe. Haleluya, amen. Nyina wiwe. We nyimba udakunda mama wawe, Yezu akunda mama wiwe. Ngo ariryo zina nyina wiwe yari yarahawe n'umumarayika. Hari uwundi muntu tubona yaje kumwita izina. Herode niwe yaje kumwita izina. Izina Mariya yarasanzwe arifise mu mutima wiwe. Mwiyo minsi 8 aravuga ati izina umwana wanje yitwa Yezu, kuko yari hawe. Twabonye hejuru ku karongo ka 19 havuga ngo Mariya we yama yibuka ayo majambo akayazirikana mu mutima wiwe. Ngo Mariya yama yibuka ayo majambo akayazirikana mu mutima wiwe. Abamarayika baraje, ntiyarazi ngo abamarayika, erega burya Bikira Mariya yari gushobora no kwiyumvira ati kwindi fashe
ngira mbyare ndavyarira none nibungenza umwana w'Imana nza kubyarira ngaho mu bisogorore by'inka n'impene ariko ibyo ntacyo byari bimubwiye yabyaye neza haleluya amen yabyaye neza ariko nyuma abona ibitangaza abamarayika baraza abungere baraza hanyuma Bikira Mariya we yaramenya ate mfise ibanga kandi buriya nubwo Bibiliya itabyanditse byose ndazi neza abamarayika bazoba bashitse bagiye kubungere hari abamarayika bari bamaze gushika kwa Bikira Mariya bamuzaniye impetse y'umwana n'ibindi byose bana b'Imana rero umukama Imana bahezagire cyane turi kuzirikana Noheli nziza mugume munezerwe na Noheli nziza nukuri bana b'Imana twakire Yezu neza twisunge mama Mariya kuko niwe wenyene yabaye umuntu atagize akanenge mw'isi rero abamuvuga uko bashaka nta ngorane kandi tuze turanabasabira batahure bamenye nyina wa Yezu bamenye impamvu Imana yateye iryo teko uwo muvyeyi kugira aba ari we afatanya na Yezu kuducungura barafatanije bana b'Imana mu nzira y'umusaraba bariko yo mu nzira y'umusaraba ikindi gihe mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data rya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen turagusenga Yezu turakuninahaza